Iryo koraniro kaminuza rigira kabiri risanzwe ry'umugambwe ADR imvuga kuri ryabereye mu nyubakwa Whitestone hano mu gisagara ca Bujumbura. Hari hatumiwe abanywanyi baserukira abandi mu ntara zose z'igihugu. Hatumiwe kandi abaserukira imigambwe imwe itavuga rumwe na leta, harimo na President Domitien Ndayizeye yahoze aramutswa Burundi mu birori vyo kugurura iryo koraniro ryuguruwe n'umukuru mfata kibanza wo mugambwe. Imbere y'uko iryo koraniro rirangira, hameshe yuko Mfasoni Yasinzo Mukunda ari we yatowe ngo agume arongoye umugambwe ADR. Umugabo ashimisha yuko kuva no munsi uri mu runani Hanake dushayure Uburundi. Duheje kwemeza yuko umushinga amateka Yasinzo Mukunda umukuru w'umugambwe tumwongeye ikiringo cyo kubandanya arongora umugambwe wacu. Ikindi kigira kabiri gikuru twemeje nuko umugambwe wacu ugiye wiyemeje gukorana n'abandi uzoja mu matora kumwe n'abandi urunani rw'imigambwe gwitwara Hanake dushayure Uburundi bwogorore. Twarabiravye usanga yuko ata muntu yoshobora guhindura ubutegetsi adakoranye n'abandi, kanatsinda bavuga yuko imiti ikoranye. Twebwe rero tuzogenda turi mu runani Hanake. Umugambwe ADR ngo nushikiye ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Twe turabona yuko umukuru w'igihugu ariko kiringo ciwe ca nyuma turabona yuko agira gihetse. Twebwe rero nidushigikiye manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza. Mwomenya ko iryo koraniro ryabaye Yasinzo Mukunda yatowe atari hari ngo ari mu mahanga ku mvo z'umutekano wiwe.